ni giki gituma ama views canke aba subscribers bataduga ku barimvyi bacu b'abarundi? Ibintu binababaje je ahubwo birantera nagashavu. Abafise ama telefone biguraza yama book ya WhatsApp, Facebook. Umurindi Fizo ababona fisi ku rubuga rwa YouTube gwiwe bararusha abo Kidum afise. Ugiye kuraba Satbi aca barusha bose. Ariyo Christian Interetse. Vyadutangaje cyane. Afise ababone batashikijana. Umurindi Bface nshoko kubona ababone biwe baranyegeje. Esther Nish baranyegeje kandi kabaro ko hari n'abaririmvyi tuzi bakomeye mugabo dafise amashane YouTube. Nka Cedric Bangi ntafise chane YouTube. Ari urutonde rwasohotse muri janvier ruvuga kuvyerekeye YouTube search muri janvier. Uriko raraba ngaho cubona neza yuko twagiye turakurikirana ibintu vyo hanze. Twebwe dukunda ivyo hanze gusumba ivyo ngaho iwacu. Twegeye inyuma gato turabona ko ari indirimbo yashoboye gukwiza umuriyoni, indirimbo yitwa Haturudi Nyuma ya Kidum yakoranye na Juliana. Indirimbo ya Feel Love ni We Servant hama umbamwo ya Kidum na ya Estanish na Kidum igakwirikira. Indirimbo Uruwera Mana ya Sandrine Kamikazi iza mu kibanza ca gatatu. Gita ya Lolilo iraza kuma views ibihumba 412 hama Sugua iheruka gukwiza ibihumba 400 iwawe ya Kes ari kumwe na Vishu ishikana ibihumbi 381. Ufise gute ya Natasha na wangu zirakwirikirana. Ufise gute ifise 285,000. Indirimbo Suzana mu Sauti Sol umuntu wimwe bari bafise celebrate 1 million K. Ano kuvuga yani Sauti Sol ariko ngaha muri Tanzania turazi ko umunsi umwe Emilio irakwira urumva hamaze kuba ibintu vy'imigwi team kanaka ni team kanaka ni team kanaka. BTV Burundi presents B News. Hello nshuti na bakunzi ba BTV turabaramukije twongera tubaha ikaze mu kiganiro B News. Ikiganiro tubazanira bishasha bitandukanye iyo twagize amahigo yo kuronka n'abatumire tora babashikiriza hama namandi kumwe na mugenzi wanje DJ Rafa ndakuramukije. Amahoro meza cyane Spox ndakuramukije nanje ndamutsa n'abariko baradukurikirana aho bava bakagera yaba ariko baradukurikirana ngaha kuri television canke kuri channel ya YouTube. Ego kiganiro cuno munsi nibaza ko kiza guhagarara cyane kuri débat aho tuza kuba dufise abandi batumire aba journaliste bagenzacu ariko turabona ko dufise nk'akaririmbo kamwe Rafa kasohotse ku musi wejo akarimbo kicwa ubumwe ka Don Brighter ari kumwe na MB Data. Na karimbo kasohotse na video lyrics urumva amasana mu ntara yashira habona. Akarimbo bashobora kuja gukwirikirana kuri channel yabo ya YouTube. Nibibagire kugira na subscribe kuri iyo channel. Hama bakurikirana n'agakengeri bagashire ko kugira ngo bazore baronka ama notification y'ibikorwa bishasha vyuno muririmbyi. Inkuru dufise ni imwe muri kino kiganiro cacu imbere yuko twakira abatumire aho tubamenyesha ivyavuye mu matora ya top 10. Ya top 10 murazi yuko twatanguye uburyo bushasha kugira ngo mushobore gutora kera mwatora mubicishije ku mbuga zacu za YouTube canke Facebook ariko ubu mushobora gutora mukurikije imihora ya telefone na cyane smart amwe na Leo Econet wireless aho gutora indirimbo ndibaza ko bokwirikirana gatoyi uko indirimbo zari 10 zahiganwa hama tugaruke tubabwira uko zatsindanye. Hallelujah amen. You are my sugar Zamora hejuru kumisha. Coronavirus inaua
na slow uwasaga hunza amasolo agahava kubitwa totomo mu mabeef yanyu sindimwo genda barutabi. Indirimbo rero kuno zagiye zirarutana ni indirimbo ya mbere yabaye indirimbo ya John Nini, indirimbo yitwa Ça n'existe pas yaronse n'amajwi amajana 6 n'atanu. Kuvuga amajwi ufashe iya kabiri ugafata iya gatatu kushiya nyuma uziteranije zose na nigice uronka. Ego no kuvuga iya kabiri ifise amajwi 118 akaba ari ndagukunda ya Kokoda. Ico twovuga nuko zino ndirimbo ni indirimbo z'abaririmbyi bari muri diaspora. John Nini asanzwe bari muri Denmark, Kokoda ari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Buno buryo rero twatangiye bwo gutora kumbure buzokorohereza benshi abafise uburyo canke abashira mu buryo, kubera ko turazi ko message imwe tutihenze ni n'amafaranga 50 kandi ushobora gutora kenshi gashoboka ku munsi. Nibaza ko kumbure muri top 10 izokwirikira abantu bazoba biyongereye kuko ubu buryo ntibwari bwashobore kubumenya cyane neza cyane. Ni n'uburyo dufashijwe na Live nyene isanzwe dufasha bazoshobora kuza barakwirikirana bibera ku mugaragaro n'umuririmbyi akabona ati ngeze ku majwi ya naya bivanye rero n'ikiringo twabahaye baca babona ati jewe ndu wa mbere ndu wa kabiri ndu wa gatatu. Hama nibaza ko buke bizozana uburyo tushobora no kuronka n'ubushimwe duha uwabaye wa mbere uretse ya promotion duha uwabaye wa mbere ariko turonke n'ubushimwe bufadika. Aho rero ni mu migambi yo muri kazoza ariko na cyane turabatumiriye cyane kugira ngo dutanze top 10 mubandanye muhimiriza yaba abaririmbyi canke amateam tuvuga n'amashira hamwe akora utwabo yifuza kumenyekanisha ivyabo tuca tubaha ikaze kuko barashaka gushimira umuririmbyi yabaye wa mbere bakamuha agashimwe natwe tukamuha umwanya agashobora kumenyekanisha ibyo asanzwe akora. Indirimbo igira gatatu ni indirimbo yitwa Basirikare, indirimbo yaronse amajwi kumwe na Shani Queen yaronse amajwi ndwi. Mungu kwanza ya Afro na B-Face irakwirikiranza ku kibanza ca 4. Aronkea by Blina Janet yaronse ikibanza ca 5 n'amanota 5 nyene. Ego Sugar ya Lina Branch ifise amajwi 2. Indirimbo Corona yarakurikiye ifise ya Kidumu ifise inota rimwe. Me Love ya The Alien ifise ijwi rimwe nayo nyene. Ego Rafa rero reka tumira amate kuri kano karirimbo nyene kaba ya kambere na karirimbo Ça n'existe pas ka John Nini hama tuce twakira abatumire bacu. Ça n'existe pas, ça n'existe pas. Ça n'existe pas, non, ça n'existe pas. Ego bakunzi ba kino kiganiro cacu ca B-News uno munsi nkuko tubabwiye turaza kubashikiriza na cyane kubijanye n'iterambere ry'umuziki w'Urundi ariko dukoresheje imbuga ngurukana bumenyi ariko urubuga twashimye gukorera ko cyane uno munsi n'urubuga rwa YouTube channel aho tuza kurabira hamwe ni giki gituma ama views canke aba subscribers bataduga ku baririmbyi bacu b'Abarundi kandi dusanzwe dufise abantu benshi basanzwe bakoresha ubwo buhinga. Rero jewe na Spox no munsi twashimiye gutumira abagenzi bacu babamenyesha makuru basanzwe bakora muri iki gisata nyene cy'abaririmbyi. Turafise Alenova muramuzi umuhumure kuva kuri radio y'Imico Kama ariko akaba asanzwe aremesha aranarongoye ikiganiro East Africa Live show gica kunsamiriza zitandukanye ariko kiri base yari kuri radio Nderagakura. Araza kutubwira ibitari bike. Nova turagoye kaze. Murakoze cyane kumubutumiye no kunyakira hano mu industry za BTV. Ego ubundi dufise ni Evral Bisangi asanzwe akora mu Samirizi ririmba radio Frequence Umenya ni radio RFM asanzwe kandi akorikirana ibikorwa by'abaririmbyi mwishira hamwe Believe nimba niyenda abaririmbyi batandukanye na cyane ico ni kimwe mu bisata bikurikirana abaririmbyi ngaha mu Burundi ariko ubicishije mu platform atandukanye. Evral Bisangi turagoye kaze. Murakoze Raphael, murakoze Spox, ndi nitega no gushima nico garo cha Benjemu kuri BTV.
ego murakoze cyane. Evrard ni engineer, hama ico twibagiye kuri bose nuko arabaririmbyi. kamwe ya Nova Sanza aririmba Nova hari ya Primercato aba yatanguye kera ari aza kumase, ariko harakaririmbo hari indirimbo nabonye ashobora cyane umenga indirimbo za Chacha Miss arazibasha. Oya mu bisazo mu karaoke barafise ama repertoire, umwe wese araza kagira repertoire. Ari umuntu aza kurimba indirimbo za Diamond gusa, ari umuntu ari ahagurutse kuri karaoke uno munsi indirimbo za Diamond ndazumviriza canke zo mu Giswahili, undi nawe ari ahagurutse indirimbo zo guhimbaza Imana. Ariko Nova akunda aradusubiza kera ku mizi. Ego nivyo Mercato umuntu ahakorera mugabo twaraciye henshi biso na biso la pirogue twaraciye ku mase handi Ange Beach nibanza byinshi umuntu ashaka gukoramwo za ni henshi gose. Hanyuma umuntu agerageza gushira abantu muri mood banye na generation abantu bakunda ajya amaswari yo mu ijoro n'abantu baba bafise kahise kandi benshi usanga bazi umuziki. Urabashira rero muri Chanjo Amis, Africa Nova, Nick Dave, ukabashira mu gwi abasheza ngendo, ukabashira mu yindi migwi itandukanye baciza Sylvestre, ukabashira mu ubwibura, ukashira mu bagahu, ukabagira ibya Corneille Nyungura, ukabagira ibya Michel Sardou, ukabaririmbiriza nyinshi abukashira gusha muri mood abantu bose kumva ko keje kubakoreraho aho bakeneye. Ego cyane. Evrard nawe aheruka kugira ubugeni Parfait arakomeye. Ego hama yarasoye indirimbo ari kumwe na Arnovich hamwe na Nelson B yitwa Uwanje. Ego urumva ko dufise abaririmbyi dufise n'abajournaliste. Turabaye ikaze kandi Alenova hamwe na Evrard Bisangi. Niteka. Ego uno munsi twagomba turabire hamwe nkuko mugenzi wanje Rafa yamaze kubivuga ni giki gituma umuziki w'u Burundi abaririmbyi turazi ko bakora kandi bishimishije. Turavye uko imyaka yagiragenda bageze ku ntambwe ishimishije barakora amahiti, ariko iyo tugarutse kuraba aho baba bazishize nko ku mbuga ngurukana bumenyi dusanga ama views atagera ku rwego co kimwe nubwo bandi baririmbyi bo mu karere canke bakure. Ikindi turabona ko n'aba abone aba subscribers babakurikirana atari kirenga. Mbega vyoba biva kuki? Sinzi ko hari uwo afise iciyumviro muri mwebwe. Ugiye kuraba ni ibintu binababaje je ahubwo birantera n'agashavu ukubona neza yuko abaririmbyi bacu barakora neza tukashima tukakenguruka, hanyuma ibihe bigenda birahinduka. Kera barakora umuziki ugasanga mbere yo kugira ushike mu musamizi canke handi uvuzwa hari habaye amadiske hamba bava ku madiske baraja ku makasete bava ku makasete baja ku masede bava ku masede baraja kuri flash disk. Ubu naho hasigaye horoshe ibintu vya link aho nabashatse gutumbira kuri YouTube ko numvise kiganiro bashaka kutumbireza cyane muri YouTube. Kumbure ni hari n'izindi mbuga zisanzwe zidandaza umuziki abantu sho gusanga naho baca kujya bigwendiko. Rero ugiye kuraba abaririmbyi bacu ibu Burundi ugerageje kubagereranya n'abahandi naho boba urashobora gusanga indirimbo ari nziza yarakunzwe mugo usanga ugiye kuraba iyo ndirimbo ama views ifise kuri YouTube ukayigeranya n'iyindi y'uwundi vuba hamu nacaje mu bihugu bibanyu byo mu kare ka Yase ugasanga iyo ndirimbo iri hasi cyane. Umuntu aca yibaza tubazo mbega byo biva kuki si ma views gusa ucuraba kandi n'ababone subscribers umaze kuraba ugasanga bani bakeyi ugereranyije n'abandi baririmbyi n'abanarutse vuba. Naho ufata ama generation ukabona abantu bakoze umuziki muri 2008 2009 2010 ugasanga baramaze imyaka irenga 10 muri carrière mugaga cyumugeranye n'ubundi avutse hirya yeje amaze imyaka 3 ugasanga aramurusha cyane. Rero ntacyo yibazo byo biva kuki icyo biva ko ubwa mbere ho je nibaza ko ari twebwe abarundi mengo ntidushigikirana mengo ntidukunda ibyacu mengo abantu baragenda kuri YouTube urashobora n'indi experience malabazi hari nuko ushobora gusanga indi bifise ama views ashika ibihumbi majana tuvuge mugo usanga uyo muntu afise ababone 18 30 ijana aho ni kumenyesha ko muri rusangi mu Burundi nta muririmbyi numwe nabo bumugwi bashikana ababone bashika ibihumbi 40
ibihumbi 40 40 turaza kubabwira abaririmbyi batandukanye. Ivyo rero none kubera iki atabantu none uwo muririmbyi nta bantu 40 bakoresha izi telefone smartphone ama Android mu Burundi. Ego ariko kandi nova turi ngaho nyene muri ico kibazo kukumenya umuzi dufatiye kuri East Africa. Burundi ni igihugu gifise abantu baba miliyoni 10 12 ufatiye ku bindi bihugu za Tanzania n'ahandi usanga barenza miliyoni 50. So ico nico bari kimwe mu bituma aba subscribers canke ama views atagwira. Ikindi naco ni ufatiye ku Android. Ubushakashatsi bwakoze baravuga ati ngo ama Android yoba ari mu Burundi atarenga 600. Ariko kandi abo bose ntibakoresha cane ubwo rubuga rwa YouTube ko benshi boba baja muri za WhatsApp na Facebook. Ivyo nivyo bari impamvu ivya population ko turi bake twadushika miliyoni 12 washa gusanga nko bivuze ati mu miliyoni 12 abakoresha telefone smartphone canke Android bashika 600. None kubera iki basi muri 600 niburi inusu yabo 300 batoba bafise uwo muhamagaro wo kuja kuraba izo ndirimbo kuri YouTube mugabo kandi bakasha biyabona kuraba ni kimwe kwiyabona n'ikindi kuko aho tubigeze ubu biraneka ko abantu ababone baha iyindi nguvu umuririmbyi na cyane hanze y'imbibe z'u Burundi. Urashaka warafatisha cyane iwacu Burundi mugabo washaka gukorana igikorwa n'uyu mbere ubu bigezweho umengo n'umuririmbyi wo hanze mugakora igikorwa bimwe bita featuring cyangwa collaboration kenshi arabati none ukurikirana gute ku mbuga zawe z'umuziki. Rero amaze kubona kuri hasi cyane tuguma turasi ari naco kituvuga biboneka neza yuko ego abo bantu kubera iki muvyo bimaje 6 niburi kuko twamaze kuvuga ko atamuririmbyi numwe atamugwi numwe hari umuririmbyi katwe kiyo canke umugwi numwe ushikana 40 by'aba subscribers ababone byo biva kuki kubera iki basi ndashika n'ihumbi jana sinzi ko mugenzi wanje Evran yuba afsikindi mugabo na acinje kibazo naje nibaza kubera iki nta n'ihumbi jana bishika canke 60 muri abo bantu kiba cya 10 cyangwa 600. Ndafite cyo nyungana nanje kuri ibyo bintu nkuko wabivuze ivyo wavuze nivyo turafise manke yo kuronka ababone menshi ku baririmbyi bacu ama views. Kimwe wabivuze yuko hari impamvu zimwe ngani kubera twa turi bake dukoresha internet kuko raforo wakora bivuga rero tugiye kuraba nkuko wabivuze ni population dufise population ingana a près 11 millions kuduga miliyoni 11 kuduga umugare muri 2017 ARCT yatangaje yuko abakoresha internet ari amajana 8 muri abo majana 8 ibihumbi amajana 8 yego muri 2017 mugabo gushika umwanya turakwiza 1 million bakoresha internet. Ariko bagiye kuraba nombre y'abantu bakoresha internet bakagura ama unity yo kuja ku ma YouTube yo gukoresha ibindi bintu usanga ari ntonya cyane. Ni vya bindi rero muri abo bose bakoresha ibihumbi amajana 8 kuvuga harimo ama mobile abakoresha ama telefone n'abakoresha izi ama laptop n'ibihumbi amajana 8 bagere kuraba muri ivyo ibihumbi amajana 8 90% n'abafise ama telefone kaje usanga rero 90% izo 90% abafise ama telefone biguraza ya mabook ya WhatsApp Facebook usanga rero bigoye kugira umuririmbyi wacu aronka ama views akwize iyo 1 million tuvuge nko mu kwezi kwanza gushikisa ntituvuga mu kwezi gusa ni imyaka umva urashobora kumara indirimbo igakundwa ifise amezi nk'atanu itarashikana umuriyoni ariko turabiye karero ku bandi ba hafi usanga ku munsi umwe umuriyoni ukwira yatevye indwi canke ukwezi. Ni experience malheureuse kumbure sinzi ko muza kwemera ko tubitanga karorero ndibuka ko hari ikintu cyahirwa kuba n'indirimbo banshi bariko barabona ubu kandi turiko turandinga cyane nk'indirimbo Suzana mu Sauti Sol
Sauti Sol yamaze imundwi imwe bari bafiselebriye 1 million K ano kuvuga iyo ni Sauti Sol ariko ngaha muri Tanzania turazi ko umunsi umwe Emilio irakwira urumva mugabwe kuraba naci niyo bishika gute ncasanga bafise ababone kuri chaîne yabo ya YouTube barenga 300 baba ibihumbi 150 bica bimana umwanya wo kuraba abandi baririmbyi ndaraba nka ba Jaguar ndaraba nabandi ba Prezo nabandi urabona ko bafise abantu benshi bakurikira sinzi kari ya population nini yo muri Kenya itifatana nuko baca baronka amatelefone bakoresha amatelefone smartphone Android ari benshi bica bintangaza ugacuraba nk'indirimbo nka Karolo kandi nk'iyijeje ugiye kora maze mengo nta gimaze atimaze mugabo irarenza 15 millions de views kuri YouTube rero ugiye kugaruka cyo vuga okay ibyo byose rero naho ibyo bimeze uko kubera iki muri bya 600 data dufite ko harimo abategetsi nabandi bantu bataronka umwanya w'umuziki mugabo la plupart dukuremo nk'ibihumbi jana je dufata ibintu bijana tubishe ku ruhande bari désintéressés bo bakunda sport bakunda ibindi mugabo byoshika gute ko iyo ndirimbo yaronse ama views sinzi ko engineer Ibrahim Bisanga n'umuhinga baronse indirimbo hari izifisa 500,000 kubera ikinze nka 500,000 kandi iyo muntu afisa ababone ibintu 3 gusa kubera ko yoba yisubiza kuraba kenshi kubera ikinone amurabo ibihumbi 200 badasho kwiyabona kuri chaîne ya YouTube y'umurinzi kanaka kugira ngo muteze imbere kuko turabona neza ko isi yahindutse ari cyo gikoresho nyamukuru abantu bakora kugira ngo bidandaze ego jewe ndafise intererano gatoyi wavuze ko hariho itandukaniro ryo kuraba no kwiyabona ikindi naco twoshima intambwe twateye kuko mu myaka iheze twarabona umuntu umurungikira akakubwira ati ndungikira audio ariko ubu turatwariho n'ama group amwe urungitse audio baca bagukuramwo bisigura ko ivya link biriko biratera imbere ego la fois passée Jena mugenzi wanje Rafa twarakiriye Ngabo wa Miss aheruka no kuronka gashimwe kuri chaîne yiwe ya Ihuriro TV aho yakwije 100,000 turakira n'umuhinga yitwa Tuse nawe nyene ajejwe cyane gufasha ivyo bijanye bamutazira Richman kubwa Tuse yavuze ko bishobora kuba biva kura no mashira hamwe yitumatumana y'amakuru nukuvuga iyi mihora dukoresha iduha amamega n'ibindi ko ishobora kuba itoroheza itamanura igiciro ca YouTube kujya yorosha ivya Facebook canke WhatsApp itabishira ku giciro kimwe ngiriye ko gatoyi mwavuze abantu turasiko ngaha hafi mu Rwanda abantu barabaturuta gato nubwo tubaruta igihugu ariko nibaza ko ababone nabo nyene bageze ku rwego baturusha mu Buganda turazi ko internet yaho itazimbutse ntizimbutse kuko niba ukoresha amayinite ku munsi ushobora gukoresha amayinite y'ibihumbi 200 ku munsi kugira uronke nka limite ariko twebwe nga turashaka gukoresha 5,000 ku kwezi why rero ivyo vyose mbega Evrare uribaza ko ico kintu tuseyashikirije coba arico ko YouTube aya mashira hamwe ayishira ku giciro kinini je nibaza ico kintu ntaco noshigikira ntaco noshigikira kubera je nagize bakwidagana n'umu expert a YouTube sivyo wazi ikintu kiriho urabona abanyarwanda mavuze yuko bashobora kuba population koze bayidusumvye sivyo bo bafise mu 12 millions muga bakoresha internet ni 2 millions ni 2 millions sinibaza yuko internet yo ngaha izimvye gusumba yo mu Rwanda ahubwo internet yo mu Burundi no muri Afrika irazimbutse muracumva ico kintu rero ngo ndakwereye umu expert a YouTube yambwiye wari indimba zo mu Rwanda hagati mu gihugu barashobora kuraba indimbo ya Meddy bakayiraba 30% bakacaza mu Burundi kuri YouTube basanga indimbo ya Meddy yarabye 50% donc mu Burundi donc twe turafise ico duterera nuko mu majambo make twebwe dukunda ivyo hanze gusumba ivyo ngahi wacu urumva aha nitwinyora hari ikintu rero burya gituma abantu abarinzi bacu badatera imbere ngo barabe ngo bakwikirana ibikorwa vyabo kuri YouTube no kuvuga iki ariko ngatwa maze kwigabura imigwi
hamaze kuba ibintu vy'imigwi team kanaka ni team kanaka ni team kanaka nukuvuga iki indirimbo isohotse aragenda akayiraba kuri YouTube je tuvuge ndi team Natasha sivyo ndagenda kura canke satura canke Bantu Boy ndagenda kuri YouTube sivyo nkaba iyo video yiwe acha ndayitelecharge ntumugirire subscribe nta kimengira kandi usubira no kwiraba oya ico nkora ngenda ara muri commentaire nkagenda guponda yuko indirimbo ari mbi uko nuko acha ngira ikenshi ndayitelecharge ya ntanga kuyimbukira abantu nukuvuga iki je maze kuronka ntuze video y'umuririmbyi kanaka kuri WhatsApp nkayiraba simavasubira hariya kuri ntuze YouTube kugenda kuyiraba misanzwe n'icyo rero ico cyose kirimo mu bituma indirimbo zacu zitaduza ama views ngaha muga ikintu cerekeye internet vraiment baba beshi twana people bose barerekana ari bintuze ibiharuro baraberekana sivyo yaba aba Tanzania yaba abanyarwanda yaba abaganda usanga indirimbo zabo twebwe ngaha tubasumbya kuziraba mu gihugu iwabo nukuvuga twebwe indirimbo y'umuganda usanga tuyiravye 60% mugari yabo bayiravye 20 Egome aho nyene turiko ari urutonde rwasohotse muri janvier ruvuga kuvyerekeye YouTube search muri janvier aho nashaka muri top 20 ariho ibintu byinshi byavuzwe byakurikiranye ariho Diamond ariho film zo mu Rwanda ariho agasobanuye ariho Tetema ariho Diamond Platinums kandi ariho Papa Sava ariho Daju ariyo filme nyarwanda ariyo Harmonize ariyo Kamikazi ni mu Burundi ariko ariyo Israel Mbonyi uriko raraba ngaho cubona neza yuko muri top 20 ni muri top 10 muri top 20 kuvuga ariho plus yigice twagiye turakurikirana ibintu byo hanze urumva ni kuvuga rero aho rero acaza kijya kintu cha patriotisme aho yivuze ikintu gikomeye kuko nkuravuze nko Daju yamuka abavyeyi bambuka muri leta yanze cyo Kongo mugabo ari hariya i Burayi mugabo gatanga abantu barafashe umwanya munini wo kumviza Daju gusumba kumviriza Mudibu gusumba kumviriza Mireille Kami gusumba kumviriza Tetero cyangwa uwundi ivyo rero birababaje nico uvuze ati ugukunda igihugu kumva ko ndavyibuka muri 2010 byari bibaje kubona ko kumengo kunsamirizi nyinshi z'i Burundi zisamirana cyangwa mutwa dusibyo pirate dusanga mu masite umengo washitse komengo uri muri Kigali amayobera akaramata yari mediali de bene yari Kigali ndi Kigali kandi uri mu Kamenge uri muri Asiatique byari bibaje rero mu nyuma ndibuka ko 2012 jewe kuri Radio Culture na mugenzi wanje Amidu Hassan twarafashe ingingo yo guhagarika kuvuza indirimbo zo hanze mbere turi hano uburenganzira byaratuntu bwa mbere bakiye nk'ubusazi turafuta imiziki yose yo hanze muri machine ya diffusion gutyo byara ico gihe nibuka ko byaratanze changamoto kigatoyi kuko 2011-2012 niho havuka basatbi niho havuka Emerson niho havuka rero ba Halijo ba Yoya ba Mukombozi baca baraduga bica biratuboneka neza ku 2012 wabaye umwaka w'ikanguro abantu barakunze cyane umuziki niho hari hagezeho za nkuru y'ukuri kuri kakagezi haraza za kagafoto wamaza Mirisani hakaza n'izindi bayoya nabandi ba ico gihe mbere biraboneka ko nk'umari ba Victoria's na Loliro ntibari mu gihugu bagarutse bakora concert bise Who's the Best yabere muri Miseviva yaronse abantu benshi kandi abantu barakunda umuziki ugiye kuraba rero n'ubu iyo ngendo yarahindutse abantu bararyohererwa no kumva umuziki ndundi no kuwuvuza mugabo rero hari kintu nashikirije ngaha ibi bintu by'amateam team Fabilove team B-Face team ntumbaze ukingorongoro aho ndiko ndaca mu barapere cyane abandi biragisibije uko kuntu yuko niba ndirimbo muri Want Boy isohotse abo muri team Furani baca ngo yasohotse bagaca bitereje bakayija kwito akayiraba hari n'abayishira kuri
yiyabone kugira ngo yorohereze yorohereze abantu aho kugira yiyabone basi nivyo ntibishoboka kubera ayo matimu ikindi naco aho kugira ngo kugira ngo nkicavuga usanga mu groupe WhatsApp bayitereshaje bako bararungika bakoronda nivyo byarabaye nko kw'indirimbo izina ya Satbi indirimbo navyo byarabaye siyo zonyene ni nyinshi ahubwo n'uburyo buke butanze ico niyo giwe guhindukana cyane cyane bwa mbere abantu baboneza yuko uko zico uburiko nubu kurasubiza inyuma muri rindi ubu kurasubiza inyuma n'igihugu kuko urumva nkuko nk'iyo experience malheureuse ko mu bikorwa byo ngaho hakujya mu Rwanda hari mu ruhara rw'abarundi mu kubafasha kuruza amavyuzi birababaje suko badusunda kuririmba cyane nta myaka myinshi heze badufata nk'abigisha Jean Christophe Matata nubu ngira nta muntu azoshobora gushinga imizi muri CPGL mu Burundi cyane no mu Rwanda ntawe naho yagiye biboneka neza ko abantu bakwiye bya internet kimwe mugabe yazimbutse gusumba handi abantu bakwiye ariko kumbura abaririmbyi bariko baradukurikirana bahava bavuga ngo turiko turabinjirira cyane niyo turiko tuvuga ivy'amatimu ubwo nta ruhara rukenewe kuri twebwe abamenyesha makuru kugira duhimirize cyane kwa matubwira abantu bagire subscribe nk'ubu dukora ibiganiro kujya tuvuga nakayasoye indirimbo twongeye ko tukavuga ati igeze ku ma views aya ifisa ababona banaba ubwo ntivyotanga akantu k'akarusho mwavuze ko mwafashe ingingo yo guhagarika indirimbo sinzi ko hari ubuhinga Evra aza kutubwira bw'ukuntu kumbure nka AFCT canke iki yo zibira ibitari byo nga mu Burundi ntidusubire kubiraba kuri YouTube ariko sinibaza ko nawe nyene yo bari ingingo nzira nicaye twokora twebwe nk'abamenyesha makuru co kongerereza kuba natwe twoterera agacumu kubumwe kugira kumbura ayo ma views n'ababone baduge kuri ico kintu uvuze yuko ko boshobora kuzibira YouTube pardon kugira bazibire YouTube ntituje kuraba ibikorwa byo hanze nibaza yuko bitokunda kubera kwaza mugaha mu gihugu iwacu YouTube nta kontra ifise ngaha mu gihugu iwacu naco kirimo mu ntambamizi zituma ibikorwa byacu bitaduga nta kontra ifise ngaha mu majambo make no kuvuga abagiye byose baba batubwira yuko ngo je ngo ofisa amaviews angana ukuntu kuri YouTube ngo ninjiza amahera menshi no nubeshi nta murundi numwe arabiga igikorwa cy'umurundi nga apartire nga hama iyo views yihembeka kubera nta kontra ifise no nga tuvuge nta kontra yasinye na RCT kugira bazibira ibikorwa by'abandi ntitubirabe ni ibintu bigoye urumva kwa nta kontra dufise hama ari kintu gatoyana nibagiye kugira n'amaviews aduge ku baririmbyi sivyo bivana ukuntu akriya agashiraka indirimbo yiwe hari amamokre bashirako kuri YouTube kugira abantu bose bakunda kugenda kuraba nk'ivyo rafaje kudusomera abantu amasearch bagira kuri YouTube amafilme sivyo bigiye kudusomera no kuvuga na mamokre abantu bose bacavuga ati nkubu sinzi ko Fizo yasohoye indirimbo okay kandi new song zo mu Burundi urumva new song of Burundi tuvuge tufatico ugasangura ugasangura yibuze kandi hari nuko kubera iki kunashize indirimbo kuri YouTube nta kwa new song yashizeko sivyo kaza gutuma umuntu agize search kaza kuza canke new song 2020 urumva 2019 kaza gutuma iza mu search ikaza bwa mbere yakabona kwirondera rero mu bivuga mu majambo make n'ukuntu bashira indirimbo kuri YouTube ifo ko bazashiramo amamo ari cre cyane amamo ari recherche cyane abantu bazi cyane biratuma naho iyo ico gihe igikorwa ciwe kiduga ego wavuze ibintu by'amateam ariko kandi ariho muri East Africa cyangwa mu bari ivyo maze gutera imbere ariho factor bita boost twashaka iki naco musigurire abariko baradukurikirana na cyane kugira ngo na kandi kantu nk'akabijya bashobora kuvuga bati kumbure karashobora kuduza ama views turumva neza cyane nko muri sagasesesho rumuri ibikorwa bimurira ivyo ngaho hakujya byinshi biba biri muri boost ariko kandi ariho ikindi bavuga bati umuntu ashobora ngo kugabanya amavyuzi y'umuntu tufatiye kuri ico cy'amatimu ico naco kirashobora kuba gifise insiguro ukoresheje ubuhinga bwawe kugira ngo tumenye neza yuko kumbure n'amavyuzi yacu ariho abantu bayagabanya canke ushobora no kiyaduza ukoresheje uburyo kumbure buzwi n'amategeko urakoze Rafa mu majambo make ja boost biriho bara boost indirimbo mu bisanzwe
booster barabusta kuri YouTube mugabo mvuga babana ngayi wacu abantu benshi bagira monetization ya account yawe ukamonetiza account ya YouTube mugihe umaze kumonetiza account ya YouTube no kuvuga boostage barabibona hama ofira mezuru bibandanyije baca bahagarika nuswa kuriwa kuri YouTube kubera babona ku booster bajya batuvuge nka muri za Tanzania barabooster bo cyane nibagara kuri YouTube indirimbo zabo bazishira ku ma platform atandukanye niho bagenda kwinjiza amahera ntuzobona Diamond yapostinze kuri ntuzenya Instagram yiwe ngo YouTube yanyinjirije ngo amahera kunukunuko usanga biko aposta za Boom Player za Apple hama za Spotify kuba niyo baronderera amahera hajya gusa mu YouTube ku muririmbyi iramwerekana yuko branding irabina mu branding bigatuma vyoroha nuko ashobora kuronka collabo vyoroshe urumva majamone ko mu kubooster barabooster indirimbo barazibooster no ngabo booster mugana amahera utanga ni kiringo uhagaritse ku booster nabo baca bagabanura no kuvuga boostage no kuvuga wewe uguruye YouTube uzona ko indirimbo ngo uri recommande no kuvuga recommande yo kwira naho toyiraba sivyo ejo ugasubira ko barayikurecommanda maka ugateba uyiraba none indirimbo ko igumiza ubwa mbere kuri YouTube no kuvuga yega muntu aba yaboostage indirimbo yiwe no kuvuga bari propose abantu bari gupropose mpaka kuva ati ganda yirabe indirimbo rero ku booster ni birabaho biragiye muga umaze ku booster kenshi ntubugihembe ngo mantu zenya ama views uronka kuri YouTube ko babona ko boost babona ko uronka ama views apart ko abusije urumva hama byo matimu umusanzwe matimu ntivyari bibi naho bose biraba bafise amatimu me ukuntu rero bashinga amatimu umenga na amatimu yo guhiganwa gusubiza inyuma umuririmbyi kanaka oya ahandi no gushinga team kugira bagufashe gupartage ibikorwa bishike kure vyawe urumva batavuga yuko ngo ni team runaka ugasanga yayihubwe nawe yayijeje bitavuga yuko ngo je ndi muri team kanaka ngo ije ndirimbo ngo ndayipona cyangwa ngo ndayitapartage kugira ngo ironka amaviews make no urumva majamu make hari kintu bavuza yuko mbega aba journaliste dufisemo uruhara kugira abarinzi bashobora kuronka ama views ego turafisemo uruhara muga jewe ngirageje kuraba bagerageza kwaje mpanumviza amakomante bariko barakomanda ku ndimbo z'abarundi ivyo zabo kuvuga ati bageze ku ma views angana uku genda murabe YouTube y'umurinzi n'uyu mugere subscribe sivyo mufashe muduza ababone murabe muduza ama views barabigira sivyo muga tugende kuraba mbega ba consommateur uwo muziki ni bande ni amatimu nyene ya matimu nyene rero mu gihe atari urukundo vyumvikana yuko team satura sivyo idashobora gupartage igikorwa cha Bantu Boy sivyo idashobora gupartage igikorwa cha Natasha umuziki kumutera isubira inyuma ko kuntu kuyumva yuko ntuzenya satura yafashe ya so indirimbo je ndayidonde ko ndi muri team kanaka ndayipartage mu bantu bayirabe batarinze kuyisanga kuri YouTube igabanya amaviews nico gituma dusubira inyuma yego hari kintu Rafa yaravuze ati birashoboka ko umuntu agabanura amaviews y'uwundi ivyo bintu sindabigira gusa mbona abantu bavyidoga sindagerageza kubibaza neza ivyo dufate ku ndirimbo izina barigeze kuvuga ngo ama views yaganze warasize ko wabikurikira ivyo bintu birafise ukuri koko ko ama views ashobora kugana muri Tanzania turabibonye ku ndirimbo Dodo ya Alikiba ama views apana kuganda yaciye asubira inyuma cyane umva mu gitigi yamaze kugera ko arasubira inyuma cyane aragabanuka je nibaza muri ico gihe nibaza ko ari bya bindi baravuga ko bamuhakinze ntuza account yiwe niho ivyo bintu bishobora kuba sino account yiwe batayihakinze sinumva ko bashobora kuzibira ama views yiwe bwa ntaduke yego hari ukundi numva ko wavuze ikintu ca Mokle byo birafasha ariko kandi hari abandi umengo bavuze ko no kuba dukora nk'amatitre y'icongereza ngo bifise ico bifasha sinzi ko ari ico mwamukiziko ni bo titre y'icongereza jewe horeka ncengaruka ni nka tuca tuza jeje dodo ndavuga ko ibyo atari byo na gato ibyo sivyo kuva ngo indirimbo yitwa ngo don't cry indirimbo yitwa no love indirimbo yitwa I'm happy yitwa happiness yitwa serious ngo nivyo bica bituma iduza ama views nibaza katari byo kuko ziranahari nyinshi zifise ama titre nkayo mugabo tacu zigeze zigiro shaka kuyita kijumbu
indirimbo shaka uyite umubindi canke twarabonye za marede n'izindi ibirimi bitandukanye hanini gusa je nibaza yuko hari kandi kantu gahari mbega abarinzi bonyene mbega bene bikorwa bafise umurindi ungana gute wo kujana naho tugeze wo kujana nibi kuko ntuje naguze muri kahise ngene bikorwa byagende biratangwa mbere nta nimbonesha kure nkize zari zagwabeho nyinshi wasanga byavuye ku masede bikaduga mugabo ubu nibuka hirya yejo umuntu ntabwo ati ndakuronka kari mukanje kuri WhatsApp ndabwo ati nyakuntunga sinshaka kwakira indirimbo kuri WhatsApp urafise agasheni ka YouTube ngo ya mwumva ndi mukayanza ndubwo mvuze ukuri ngo ntibikunda ngo ibyo bya YouTube ntabyo tuzi niba uri umuririmbyi rero uko cyubwira iga kandi aho umuziki ugeze twacha kuri YouTube kugira ngo twerekane visibility twerekane inguvu ko niho bariko barabira inguvu abakaraba aboneri bangaye bakaraba igikorwa cawe ufise kuri YouTube cyaroza ba views menshi nikiye gutyo rero ibyo bigaca bigufasha ko uyerekana mugabo abandi bako nibava kuri YouTube gusa siyo nyene urunkira kanote ugeze ku yandi ma platform za iTunes n'izindi Spotify kugira ngo udandaze bya wa mugenzo wo kudandaza CD mokera ari cassette kame kazunguruka gutya gafite tunuze tu washamo ni ikaramu kagira uko ivyo nta cassette zikigurisha nta ma CD abantu bakidandaza ma CD ngira ngo nabagira ama lancement ma album ngo awoza enchère bagura zibiri canke zitatu acaza nta ayikenera ritereshaje ko YouTube mugabo niburi basi gerageza dutango dushike kuyo niveau yo kwiyerekana yo kwidandaza yo kwerekana ko turiho ama views agwire ku bikorwa by'abarundi hama n'ababone bagwire ku gikiti gishimishije hanyuma dushe dufata yo nyindi ntambwe rero yo gutaha ibirakwiye ego hariho obedeya nibyaja mu ngiro ndabona ko integura ni nziza izobafasha kukamisha neza rero ibicanye n'imbuga nk'urubuga nka YouTube igitigiri cy'abantu ufise ababone aba subscribers nibo bagufasha kwemegwa ni kwigurisha kwidandaza nka marketing yawe ni guhamagarira rero uwo muririmbyi nawe yumve ko niba waje muri monde ya entertainment y'umuziki utaramenya niki biriko birajana nayo ntaho turashika experience malawanzi ugasanga ntabwo kumva indirimbo kuri WhatsApp honye no uretse ko natana quality urumva n'ikindi naco ntumenya isigeze nubu taramenya kugeze kutugeze kuri YouTube hama ngo umenye ko hazindi mbuga zinazo ku muziki aho bitagikunda kugira concert ngo danaza amakasete danaza ama CD biki ucumenya yuko a partir ya YouTube bamaze kwerekana ijunda ryawe kuzekana ijunda ryawe aho mbere binanaza gufasha aho nibaza ko umwe wese muri twogera sho kugira amatohoza arabona ingene abantu bakurikiranwa ababone bafise ku mashene yabo eka mbere bikaboneka n'indirimbo zabwe zagiye zirifata hani je novuga ni ahubwo nico gikwiye kuba urugezo cyangwa igipimo cyo kwerekana ko naka ari bamwe bita bavuga ngo abakingi ngabakina baki nuko nyene erekana ubukingi bwabwerekane mu bintu bifadika mu bintu bifadika bisho gutuma windiza nagafu nagatu nakanoti yego cyane kumbure n'abariko baradukwirikirana baraza kugira karyo ko gukomanta urashobora guterera icimviro uri umuririmbyi canke uri umufano wari wese ukaja nko ngaho hasi kubadukwirikirana bice kuri YouTube ukagira commentaire yawe ariko kumbure no mu baraza kuvuga ati ko mwabandanje muvuga mutatubwiye kumbure nk'ibitigiri ducijya nino amazina mwamwe y'abaririmbyi turabe ababone bageze ko kumbure turaza no kugaruka no ku ndirimbo zigeze ku ma views zagerageje kugira ama views menshi sinzi nk'uwo twohera ko Alenova Ego reka je muvyo nasho kugenda kutohoza naciye mu bisata byinshi ndabona nafata abarinzi bakera bubatse izina ndafata n'abandi bagezweho bubu ndaja mu migwi ya gospel ndaja mu migwi ya ndagakaranga urafata n'akabandi bacanke n'abandi bantu baronse n'ubushimwe bukomakomeye nk'amahiganwa akomakomeye ugatura bati mbega byifashe gute ibyo nibaza ko mwe wese mu byasho kurondera yarasho kugira urukurikirane kubiza mpereye nko kuri bano baririmbyi mfashe nko muri Kidumu kuri afisa babone bazibura gatoyi baba
uraba 33 33 nako twavuze ati nta numwe ashikana 40 ugaca ugenda ukaraba umurindi Fizo ababona afise ku rubuga rwa YouTube gwiwe bararusha abo Kidum afise kuko ni 33 n'amajana 4 arengako ugiye kuraba Satbi aca barusha bose kuko afise 39 n'uduce 9 nukuvuga ko niwe yaba abavya 40 ugaca umanuka ukabona ko nka Natasha afise 23 birenga ko gatoyi muri gospel Dudu afise 18 birengako ugiye kuraba Kamikazi Sandrine afise 24 birengako Fortran bica bitangaza kuko adashikana n'ibihumbi bitatu adashikana n'ibihumbi bitatu Loliro akagira ibihumbi 20 gatoyi kuko afise ibihumbi 19 Vishu Love ntashikana ibihumbi 10 kuko afise ibihumbi 9 n'amajana 100 Steven Sogo ntashikana n'igihumbi n'ijana ibyo biratangaje hama nka Data uyu ni wagezweho ubu arafise ibihumbi 18 birenga gatoyi Dr Cloud agashikana akaba yaba gushikana ibihumbi 7 ibihumbi sinzi busangi nawe aho yashoboye kugeza mu bisanzwe kwanza subi inyuma gatonya kuri izo nyene ku mavuga naho twafatira kuba kwanza ucubona yuko hari ikintu tukiri hasi mu bintu byo kwidandaza nimba Satubi muri isaha ari wari hejuru Satubi n'umuntu ku marezo socio ku munsi ntushobora kubona ikintu yashize kuri Instagram ntushobora kubona akantu yagize kuri Facebook nkaganya abo bantu ni abakura ni kuvuga iki araha umwanya abantu kugira bamubona nico gituma ubona umenga nouvelle generation iriki yaronka nk'ababone menshi gusumba abantu bakera abantu batuzi bakera usanga adakwiza na 5000 mugabo hari nakandi kabaro ko hari n'abaririmbyi tuzi bakomeye mugabo dafise amashane YouTube nka Cedric Bangi ntafise channel YouTube aheruka kushira indirimbo ziwe za Kamsosore n'izindi zose azishira kuri channel ya Just Mugace yibaza none hageze igihe umusaruro uboneka mbega bica bigenda gute mbega n'ivy'ikiringo cyane si wowe wenyene hari n'abandi rero bafise umugenzo yo kunyegeza ababone udashaka kubona abantu afise bamukurikirana bangana niyo ni ngorane ko n'umuto muronde yari hanze nimwe wamunyegeje twebwe cyangwa umunyegeje abandi mugabo hari gushaka kubundi opportunity imwe wizibiri aho urashaka umuririmbyi Bface ushaka kubona ababone biwe baranyegeje Esther Nish baranyegeje sabo gusa n'abandi sinzi twaje gushishikara urakoze kungana kuri ico kintu ukubikino cyo kunyegeza abantu z'amaviews ababone nibaza yuko ari umuririmbyi bavuga ati no sindavyerekane basuzugura kuri abafise ariko mu bisanzwe kiratuma umuririmbyi atera imbere kiratuma umuririmbyi ashobora kuronka collab kubera bakuronkera bakurabira kuri YouTube ngira chagira screenshot ya nyuma chamutungi achamungira box ingora kandi ico nosaba cyane ku baririmbyi wacu ifoko mwijukira cyane YouTube kubera niyo platform dufise ngaho ikora basi ushobora gukora utesha izindi platform ngo composition mu telefone baravuga ati nizikora nga mu gihugu cyanyu nikora mu kuvuga ikire twijukire YouTube kuga ni wasoka hanze ushaka gukora bazoraba YouTube cyane aho tuca cyangwa tumenyekanishe cyangwa twidanza zitangura twerekane ko turiho nibyo dufise kuri YouTube hama ivyo bindi navyo bizoze nko guhezagira yego cyane umuvuza ati twijukire YouTube atoca dutanga karero keza nko kumuririmbyi afise indirimbo imwe kandi niyo nyene iri kwishene yiwe ariko kandi indirimbo ukabona ko yaduze cyane ni nk'umuririmbyi yitwa Eden Banga ku karimbo kiwe kitwa Ijambo katwatwaye na Isanganiro Awards muri uno mwanya afise abamukurikirana bashika ku 300 n'ijana na 10 hama indirimbo igeze ku 130 icyo ubona bwa busumba kanya gatoye kandi amatwa asumira chaîne ya YouTube ntiyashinzwe kera oya ni mu mpera z'uyu mwaka nyene turangije wa 2019 nta mezi ni kuvuga atandatu irakwitse nico gituma dutumira cyane abarundi abakurikirana imbuga ngurukana bumenyi na cyane channel ya YouTube uravye ubwo busumba sumbane afise ababone 3,000 ariko akagira ama views 1,100 ni kuvuga abo bantu bose 1,100 bogiye kugira subscribe muri kano kanya ari kuba aronka ya certificate ya YouTube so ni ikintu dushaka yuko abantu bose bakurikirana cyane YouTube bibuke kugira ikintu bita
babita gute kwidandaza no kwiyandikisha mu Burundi. So kandi ikindi nacyo tubamenyesha nuko mu Burundi ufise igihumbi kimwe ushobora kuraba YouTube umunsi wose igihumbi kimwe cyonyine kuvuga ku kwezi ni 30 ariko mu 30 mu gihugu nka Uganda ushobora kukirukoresha ku munsi umwe wonyene kugira ngo uronke YouTube. Bisikura ya population nk'eyi d'office yaba abantu bari bugurutse mu mutwe gusa bakumva ko ari gikorwa bihaye, bakumva ko ari novuga nti urugamba tudufashe dutangwe tubandanya duhanyaniza hamwe yuko mwanya muto yitwo hindura ibintu neza cyane. Sinzi no kuraba yari karaba abona ko neza no mu bari hanze nabo nyene usho gusanga babone atari benshi. MT number 1 afisa babone ibihumbi 10 adojo sani yanyegeje urabona Double J nawe ari muri nouvelle génération mu 2014 c'est bon. Hariho Akes afise ibihumbi 8 T-Max afise ibihumbi 2 turabona Emerisa nawe afise ibihumbi 2 n'amajana 5 rarije ibihumbi 2 n'amajana 6 ya mbere Saganiro Award. Turabona yoya nawe ne asa n'umuntu yazimiye sinzana ageze nawe afise ibihumbi 3 n'amajana 7 turabona Novice afise ibihumbi 3 n'amajana 3 kandi nouvelle génération abona ni bon ariko araza. Turabona Stanish nawe sinzi vyari yaranyegeje ariyo Line Blanche afise igihumbi n'ijana akabaho kandi Mona Walda umwe mu barimbyikazi bagaragaye cyane mu mpera z'umwaka uheze no mu ntango afise ibihumbi 12 Bifes nawe nyene ntayashoboye kwerekana ahageze biranyegeje. Fabilove afise ibihumbi 3 ibihumbi 4 bibura ko gato ariho Mshindi Prince Mshindi muri gospel afise ibihumbi 3 4 bibura ko gato cyane. Big Zoe igihumbi n'amajana 6 ariyo groupe Amagaba bafise ibihumbi 3 ariyo Hervé muri Saint Dominique uwo muri Nicolas Saint Dominique tubona ko idafise chaîne ariko uyu Hervé asanzwe ari muri Chorale Saint Dominique ni kuvuga ni indirimbo nyinshi za Saint Dominique ziri afise igihumbi n'amajana 8 ni chorale n'abantu bashika 20 cyangwa 30 sinzi hari bazovamo hari bazogenda mbega bivuye umusaruro uvuye mu muziki ko uri kuri no muntu umwe niko amasezerano yameze niko bavyumvikanye mbega ubwo biratomoye ku buryo nk'igihe hota kubona gafu agatu gafadika bitava bitera ibombora ikibazo ico ni kibazo gikomeye ariko kandi ivyo byagiye biragaragara no ku migwi ndangakaranga tuzi cyane nka Inatana club ihunja muzi neza yuko muri kahise ni namwe mu ma club yarakomeye cyane ngaha iwacu eka no mu karere ariko nayo nyine atashoboye kugira ama channel ya YouTube ariko kandi ariho abandi twashoboye kuraba nk'abatahukanye muziki ariho Christian Interetse byadutangaje cyane afise ababone batashikijana afise ababone 86 yatwaye ihiganwa nka Primuziki muri 2014 urabona neza ijana ntabarashikana matabaro nawe nashikana n'igihumbi nashika 665 afite 565 nawe yatwaye ihiganwa nk'iryo rikomeye imiliyoni mengo niba yatwaye 15 yatwaye miliyoni niba baye wa kabiri yatwaye miliyoni 15 tuce dutandukira kuri Mushasha aheruka kuyitwara ubu umuririmbyikazi Tetero afise ibihumbi 2 n'amajana 7 umugwi Victoria Steam turabona ko ufise ibihumbi 2 n'ijana umugwi SMS Sons of Morning Stars ufise igihumbi n'amajana 9 urumva ibihumbi 2 biburamwo bake tuje no mu migwi ndangakaranga abagumya banga bafise igihumbi gusa n'abantu 40 hama turabona Redemption Voice ifise ibihumbi 3 n'amajana 7 barenga Apotre Apollinaire yaranyegeje ntibiboneka Lion Story ifise ibihumbi 2 n'amajana 2 Mkombozi afise ibihumbi 3
380. Mudibu Inzatsa nawe nyene kiratangaje turazi ko ari wo musitari twishimira gushika ubu twishimira tunovuga ni tugendera ko akora ibiteramo bikomeye ikagira tourne mugabo urumva ko afise abantu bashika mu majana 337 badashika amajana 5 sinzi ariko kandi Evrard yavuze yuko ari abaririmbyi usanga ibikorwa byabo bigurishwa cyane mu platform Mudibu numwe mu babikora kuko album iwe ni album aruka gukora ni album yashize mu platform yose ni album itigeze igurishwa nka CD ariko yagurishije mu platform rero kumbure barabona ati muri YouTube data amafaranga ashobora kuronka ariko nkayaronka mu bundi buryo ndibaza nico catumye cyane yibanda cyane mu platform yandi muga muri ya logique na twavuze ko YouTube isho gufasha abantu kwiyerekana kwidandaza wewe ego Mudibu aramaze gushika aragira amatuna akomeye Burayi n'ahandi mugabo nko kubandi ntiboca bavuga ngo dusimbire dukore nkawe ahubwo bohera hano ugiye kuraba ushobona ko YouTube yo bari intango hama ibindi bikaza mu nyuma mbega nyene Mudibu nta kandi kamaro vyo mugirira kuba yoshiraho YouTube nibaza ko nababandi bamukurikirana turabona ko akora ibiteramo akuzuza stade ari yuzuyemwe abazungu gusa ntivyo tuma nawe nyene yogira ababone kumbure nk'aba Diamond canke n'abandi batandukanye nibaza ko nawe nyene niba dukurikirana arashobora no kuzoduha umuco kuri ico kintu afise rero ababone amajana 357 reka kumbura abarivyi ni benshi nitwobaheza turangirize kuri Bobona asanzwe ari mu gihugu c'Ubutaliyano nawe akaba afise abantu 170 b'ababone 170 afise album nziza yakozwe muri 2013 niba nihenze yitwa Ikirangamisi yakorewe muri Tanganyika Studio nziza mu ndirimbo nziza harimo indirimbo mbere yagenda mu higanwa Découverte RFI muri yarasikira ikibanza ca kabiri kane niba nihenze mugabo urumva kuba agifise ababona nabo 170 biracakomeye ego nitwo kwirengagiza indirimbo si nyinshi ariko izo twashoboye kuraba dufatiye ku myaka ibiri iheze ariko nta ndirimbo mu myaka ibiri iheze kuva muri 2019 mu ntango gushika ubu nta ndirimbo ikwiza umuriyoni ariko twegeye inyuma gato turabona ko ari indirimbo yashoboye gukwiza umuriyoni indirimbo yitwa Haturudi Nyuma ya Kidumu yakoranye na Juliana ifise umuriyoni n'ibihumbi amajana 5 na yashizwe kuri YouTube muri 2015 ku ndirimbo za Kidumu indirimbo za kera nka ziriya za kumushaha n'izindi urashobora gusanga niyo myaka nyene ni kera zarashikanye mu majana 9 umuriyoni urenga gutyo mugabo rero kubera iki ubu naho ko abantu bari kubarumva ati naka yasohoye turabita ikintu cyasoza kubera ko bitariko biraba ngizo ndirimbo harimo indirimbo nk'iyi umbamwo yaje gukora na Esanish ubu iramaze igihe kitari gito imbwira amaze gushikana ibihumbi amajana 762 birenga ku by'ama-views kuri YouTube ukaraba nk'ino ndirimbo ya Satbi iri mu ndirimbo zirigeze kugira abantu benshi nayo iraburiye nibaza ko abadukurikirana baraza kudukosora ariko tugerageje gufatira kuri aba baririmbyi bikigiye kandi ku ndirimbo ziri ku mashene yabo hama ku myaka ibiri twibaza ko Sadbi aza mu kibanza ca mbere indirimbo ya Feel Love ni We Servant hama umbamwo ya Kidumu na ya Estanish na Kidumu igakwirikira ku amajana 7 namajana 762 mugabwe kuraba igihe naco kiri hagati ya umbamwo na Feel Love urabona ko buno butandukane burimo bw'ibihumbi 60 ibihumbi 60 by'ama-views usho kubigabura mw'ico gihe ukabona ko zino ndirimbo wozibangabanganisha Feel Love imaze umwaka urenga ariko umbamwo nta mwaka irakwiza gutyo ego turashobora gutandukira kumbure nko ku ndirimbo yitwa Sugua ariko gita ya Lolilo iraza hejuru gato mu kibanza ca gatatu ku ma views ibihumbi amajana 412 hama Sugua iheruka gukwiza ibihumbi amajana 4
ego muri ico gihe turashobora kuca dutandukira ku ndirimbo iwawe ya Kes ariko kumwe na Vishu ishikana ibihumbi amajana 381 ariko hari indirimbo twibagiye ari indirimbo Uruwera Mana ya Sandrine Kamikazi iza mu kibanza ca gatatu iza mu kibanza ca gatatu ifise amajana 5 na ibihumbi amajana 576 kandi kindi naco nuko hari indirimbo yiwe yuyu nyene yashoboye gukwiza umuriyoni ariko itari kuri chaîne yiwe kumbure yaciye ayikurako kuri YouTube bayisubizako urumva ntira bayisubiza muri channel yiwe ico gihe nta channel yari afise ego turabona ko nabandi bafise ama views ateye igomwe ni wangu ni ufise gute ya Natasha na wangu zirakwirikirana ufise gute ifise 285,000 ihumbi majana 85 wangu nayo ifise 258,000 kumbure reka tugeragerezaho hariho abandi bazi izirutaho bazotubwira amakomenti majama makine baza yuko ngaho yo classement twagize twayifatiye ku muntu umuririmbyi mu tufati igikorwa kimwe cy'umuririmbyi sino haba hari n'izindi dusanga zifise ama views menshi z'umuririmbyi nk'umwe twatwenga nk'ubu hariho indirimbo ya Ntuzenya kwarige bacha bashaka kubibaza yuko none indirimbo ko mutayivuze kandi tubona ko menga ifise amaviews menshi biza tutafashe gufata umuririmbyi umwe n'igikorwa ciwe kimwe twashatse kuzana ibikorwa vyiwe vyinshi twashatse gufata igikorwa kimwe kwa ngo barashobora bibaza ati nesa tubiko mutavuze no love kandi ifise ibihumba amajana 7 na 15 mumisazo twafashe igikorwa kimwe umuririmbyi umwe n'igikorwa kimwe ariko kandi jewe mu guhereza hari indirimbo yitwa Imana Sumuntu yewe mugwi wa Nation ni indirimbo tubona ko imaze imyaka 7 ariko ifise imiliyoni 2 n'ibihumba amajana mu myaka 7 iri kuri channel yitwa Adonis Muco ntakiraba uko biri kose ntakiraba miliyoni 3 mu myaka 7 abandi bariko baragira miliyoni 15 mu kwezi kumwe ntakiraba ihimiriza ryari nyene tangura wihe yuko kwiyabona agutvyonda kwa kengeri ako kantu katukura fyonda ko ntaco bigusaba nta mamega bitwara nta mamega bitwara ahagenda riyo sanzo yogiye mugabo kandi zoba umututeje imbere gusumba guteza imbere muri ndero busima kuje muri za concert uhevya bibiri bitatu mbere ubo habana nkeyi kubwa COVID-19 mugabo iki nikiza cyaje kizorangira kitagenda nkuko ibindi byaje buramuterera giri yo himiriza binashitse niba muri ndyo kunda ntufu kukunda gusa abo barinzi bose ubuga nabarinzi barundi fata na telefone ya mugenzi wawe atanabizi mufyondere kuri Gakengeri subscribe hanyuma ibintu bigende biratera imbere niba ari ibikorwa birabe izo views zizofasha ari ejo na hirya yejo hama umuziki wacu entertainment yacu ije ku rugero ruko abandi mu gihe tugikamisha n'ino internet isanzwe ikiri nzimbutse ubwerangije n'ibindi bihugu tubayemwo mu karere ka Afrika ariyo nabandi barimvye usanga bagira campagne bonyene ubwabo ari umuririmbyi yitwa Bidondo la fois passée mu Buyenzi yakoragira campagne akakubaza ati urafise YouTube urafise telefone irimo YouTube mubwi ego acabwira reka ndabe acaraba karirimbo kiwe agacama yana nashize ko rero urakoze cyane tube turashigikirana abantu haro n'undi muririmbyi ntavuze nawe nyine afise groupe yarateguriye umunsi mukuru abakunzi biwe yari yabazi impene yavuga ati uwinjira nuko azoba yaragize abone arungika screenshots muri groupe hama abone kuza gusangira natwe impene nico nyine mugabo ntibarindire yuko babagirwa impene ego cyane ko ari exercise yoroshe n'umwimenyerezo woroshe gose ego cyane reka kumbure tubashimire kuba mwitavye ubutumire nibaza ko twakoze ikiganiro ciza kandi kiza gufasha abatari bake ariko turacarindiriye n'ivyiyumviro batandukanye ego mu badukurikirana Evra reka tugushimire nakoze cyane ko ntumya muri BTV ego Nova namwe tubashimire wakoze cyane ngo utosora ifuku ya mizakatsi mu jisho nico gituma rero ibi bintu je ndamaze mu myaka 13 irenga turiko turashimiriza ibyo za gufasha umuziki nduri cyangwa se entertainment y'u Burundi nubu gushika ku gatsikanje kanyuma ngibaza ko umuntu azoguma agira ico yoterera umuntu azokoma niteguye ndi hafi nahijya yejo nahijya hakurikira
tayari. Ego cyane Rafa, ndagushimire, twakoranye ikiganiro ciza, nibaza ko ari naho nyene ahanyene tworangiriza kino kiganiro cacu. Ego turangize ikiganiro dushimira cyane cyane abashe kudukurikirana bose aho bava bakagera. Ikiganiro mwumvise ibikuru bikuru twayaze, nuko tokongereza ingufu cyane kugira ngo dushigikire umuziki wacu w'u Burundi. Ego tumaze kubashigikira mu kuvuza indirimbo zabo ku mateleviziyo no ku maradio, ariko kandi ico gisata naco turakwiye kukiduza kurusha. Dushimire n'uwadufashije mu buhinga bw'ivyuma Mika na Patrick Pick and Pro, turabashimiye cyane. Naho ubutaha rero mu kindi kiganiro aho tuzatubazana ibindi bishasha. Ciao. BTV Burundi presents B News.